Reka tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu bagenzi. Uyu munsi uri hejuru niho twagendeye abahinga badasanzwe, abahinga ubona bakiri tubakira abajene, abahinga bitahuye bakuriye amaboko mu mpuzu bakaja hamwe bagakorera hamwe. Uno munsi turi kumwe n'umuhinga aje kutuyagira, aje kutwiganira ibijanye n'uruhara mw'iterambere, uruhara rw'ubuhinga n'ubushakashatsi mw'iterambere hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mu kibano ndetse no mu karere kose, bazoshike canke bagere no muri Afrika bujanayo ubuhinga. Uno munsi rero kuri mikoro ya mbere ni jewe Ndabarishimana Jean Claude, kuri mikoro ya kabiri turafise umutumire ari Kubwimana Karigise, araza kutwiganira, araza kutuyagira, atubwire byinshi, atubwire uruhara, atubwire ubushakashatsi mu kugwiza akazi no kungura ubutunzi. Tukuramutse cyane Karigise. Yego, mahoro cyane. Murakomeye? Yego, turaho. Okay, twavuze muri ntangamara cyangwa muri introduction yuko ari uruhara rudasanzwe rw'ubushakashatsi mu kugwiza akazi no kunagura ubutunzi. Iki gihe tuvuze ngo kugwiza akazi mwebwe mu vyitiki mwabitanguye ryari? Yego, murakoze cyane. Nkuko mwabivuze, amazina ni Karigise Kubwimana. Murakoze cyane. Asanzwe ndi umwe mu bahinga mu by'iterambere ry'ikibano. Nkuko mwabishikirije kandi twatanguje iki kiganiro kijanye n'uruhara rw'ubushakashatsi mu kugwiza akazi no kunagura ubutunzi. Yego. Tumaze kubona ko bibabaje kubona igihugu cacu kidaha ikibanza kibereye ubushakashatsi, kumva aribwo nyamukuru budufasha kuvumbura bishasha. Ubwo bushakashatsi nubwo mwabanje guhera ko murabona ko aribwo bufasha kuvumbura ibi bishasha. Yego cyane. Uretse ko bufasha kuvumbura bishasha, kandi aho ngiye iwacu birakenewe cyane kuvumbura ibintu bishasha. Yego, kuvumbura ibintu bishasha birakenewe kugira ngo igihugu cacu kibane no gushikira mbona kazoza nyene icubahiro adahengeshe nuko amari karabwira bene igihugu. Hanyuma hambavu kuvumbura bishasha, ubushakashatsi kandi burafasha cyane kugira ngo hashobore gukorwa imigambi y'akabiri. Iyo migambi y'akabiri ngaha mu gihugu cacu irakenewe cyane. Rero nk'urwaruka cyane cyane kuva turi ku ntebe ya kaminuza, twaragiye hamwe turaraba ibitigiri mu gihugu cacu birangiza amakaminuza, usanga ku mwaka 2015 biheza amakaminuza. Ubona ko no mu Burundi dusa amakaminuza menshi arenga 60. Arenga 60 kaminuza yo amakaminuza gusa ari mu gihugu cy'u Burundi arenga 60. Ku mwaka arasohora 2015 by'abanyeshuri baheza amakaminuza, kandi abo bose bashobora kuba baronka akazi byihuse. Umve sina bose, ahubwo muri bo usanga badashobora kurenza 3,000 bironswa akazi buri mwaka. Cyane buri kwezi. Oya, ku mwaka. None ayo basigaye nabo bacabaja he? Basigaye 12 rero ikaba bamaze bise bariko baraja gupagasa mu mahanga. Byumvikana rero ubushakashatsi mu gihe buhabwa ikibanza kibereye, ndetse bugaronswa n'uburyo bukwiye. Abafise impano yo gukora ubushakashatsi bakabukora, twoheza tukabona impinduka mu kanya gato, ku buryo nimbona kazoza titokurirwa turashika muri wa mwaka wa 2020, ahubwo mu myaka mike cyane mu gihe ubushakashatsi bwa buriko burakora bugashigikirwa, twobona tosha dushika tujya muri kazoza mu myaka mike gose. Yego, ni gute mwerekana gatoya kugira ngo ikiganiro kiyashoriante neza. Numvise rero icyo ushaka. Iyo debije pas compris bien ikintu ushaka. Ufite ushaka tudefinise ikiganiro. Nabyo tudefinise ikiganiro. Uwo rero ushaka mpapuro aho tunoze.